ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza hamwe n'Ingozi kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura hose mu gihugu cacu, mu Rumonge, Ibubanza hamwe no mu Cibitoke hakazocamwo n'ibihe vy'izuba. Nayo mu Ruyigi hamwe no mu Cankuzo hakazoba humvikanamwo imituragaro. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu gice ca Cibitoke aho bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:08 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:24. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.